mukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Bukamweranda. Muri irya minsi Yesu ahamagaye bamwe 12 arabaha ubukuru n'ububasha ku mashitani yose n'ubwo gukiza indwara. Hanyuma abarungika kwigisha ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Yongera ati, ntihagire ico mutwara mu nzira, haba inkoni canke isaho, haba umukate canke ifaranga, ntimugire n'imitana ibiri. Inzu yose muzaramuka mwinjiyemwo, murayigumemwo, murinde muva aho hantu. Mu bisagara bazubimamwo indaro, murahave mwikumumure n'umukungugu waho, mubereke ko bizobasubirako. Baca baragenda rero bava mu mihana baja mu yindi bigisha inkuru nziza, bongera bakiza bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisoma ca mbere turaca mu gitabo ca Esdras. Uyu munsi bakatwereka Esdras ari imbere y'Imana asenga. Ni igisabisho kidasanzwe kuko ari igisabisho ashikirije yumva afise umubabaro mwinshi, ariko kitwigisha umubabaro yaratewe n'ivyo yabonye mu gihugu ciwe, cane cane aravye kubihitiye n'ukungene basanze mu gihugu bimeze, kuko Esdras na cane cane tuyagira ibyabaye muri Israeli, na cane cane wa mwanya bari bavuye hari Babylon bagashika mu gihugu cabo, mufise ingene akengurukira Imana, kugira ingene Imana yabagiriye ubuntu, ntiyareka ngo bahonere mu mahanga iyo bari barangariye, irasigazamwo abagaruka kugira ngo basubire banagure umuryango w'Abayisirayeli, banagure mbere n'igihugu c'Imana, banagure n'isezerano. Bivuga yuko aba bantu ntitwibaze gusa yuko ari bimwe by'abantu bose baba bafise ikintu ca reflexe yo guhoraho, ariko kandi nuko muri bo nubwo bishika ugasanga ntibavyumva iyo bishika, barumva ko Imana yabatoye kugira ngo bazanire umuco ayandi makungu n'intara, umuco wo kumenya Imana y'ukuri, Imana y'isezerano, Imana se umukama wacu Yesu Kristo. Hari igihe usanga umenga abakristo ntitwumva neza yuko twagabanye kuri uyo muhamagaro wo kuba dufise Imana iganza isi yose, intara zose n'abantu bose, ibafise ku mugambi, ikaziraca ku bamaze kuyimenya kugira ngo yimenyeshe abandi. N'ubutumwa bukomeye dufise, bigaca bivana n'ingene rero abandi tugiye turabereka ishusho nziza y'Imana. Ahanye Esdras nimba twumva ariko asenga babaye, arira asaba ikigongwe, hariho igicumuro ariko arasaba ko ikigongwe. Ico naco si kindi, igicumuro camye gihanze Israeli kandi n'ubu cama kiduhanze, igicumuro co kuvanga Imana n'ibigirwamana. Mugabo gishingiye ahandi hantu Esdras yabonye, kandi abahanuzi benshi bagiye barakunda kuza baragabisha ko igihugu c'Imana. Ugasanga kubera imidurumbanyo yagiye iraba, ibintu bikaza birahindagurika mu kibano, ugasanga Abanyisirayeli rero bahavuye bavangana n'abanyamahanga. Bigenze gute? Ugasanga kubera intambara ziza ziraba, abantu bagasanzara, iyo basanzariye bagaca bafata imico yaho, bikazanana nuko abagabo baho bagiye kubakana n'abagore b'abapaganikazi. Hajyaho naho abagabo biyemera, bica umugore ashatse kirinjira mu nzu. Ugasanga abapaganikazi barabagira ko ubushobozi y'umugabo wese yamusanga afise ubushobozi ku mugore wiwe, nako umugore urasanga afise ubushobozi ku mugabo wiwe.
nawe ushobora gusanga mu biboneka ari umugabo akankama, mugabo iyo hageze mu bintu bitaboneka by'ingingo zimwe zimwe ugasanga umugore arafise influence. Bagaca binjirana ibigirwamana bakuye iwabo mu gipagani bakabyinjiza muri Israeli biciye muri iyo migenderanire yo kubakana, biciye muri iyo migenderanire ya misi yose. Aho birahambaye kuko nimuze mwibaze ngo shetani hari ubundi buryo twinjiranamo, naho nyine mu migenderanire ya misi yose. Hari igihe mpora mbaza nk'abaza kubakana batandukanye mu kwemera, ukabona ukababaza uti kubera iki mwahuye mudasa mu kwemera hama kandi mukumva ko mubana ubuzima bwanyu bwose. Ngo twebwe ngo ntitwarabye ibintu by'idini, ngo twarabye urukundo rwacu gusa. Ibyo ni bishobisho hinga dushike mu buzima bwa misi yose, ibyo nkemera bica bitangura kubagarukamo. Mbere ukabona yuko umwe arashobora ukawuka akagira ati ntaco ndarutahe, iby'idini ryanje nzobiheba nzomuhebera, ukwemera kwanje umutima wanje nzomuha wese, nimba ari vya Yezu uranindiriye gato nanje nigira urugo. Agaca amuhebesha mbere ibintu bikomeye bikora ku mutima wiwe, ku bucuti bwiwe n'Imana, kubera umugabo canke kubera umugore. Byo yageze kuba yagira mwigeme, hari umuporoti yamutwaye buke buke, bakundana imyaka, mugabo mwigeme akamubaza ati none niko turapanga ingene tuzobaho, ingene tuzobya, ingene tuzora, ingene tuzogira imigambi yo kubaho neza, none kuvyo ukwemera tubipange gute? Mugabo akagira ati nta kibazo, kwemera uzobandanya usenga uko usenga, nta kibazo, vraiment nanje nzobandanya senga uko naho nasenga. Umukobwa kumva umenga ni sawa, mugabo aramureka kuko ari abahungu bazi ubwenge, kureka mukaduga mu minsi. Uko muduga mu minsi niko mubuhana mu rukundo, niko bigora gusubira inyuma mu nyuma. Umuntu uko yinjira rwose niko bimugora gusubira inyuma. Hanyuma muhengera hajya nyene hasigaye igihe gito ngo barushinge, biramubwira ati burya rero mu bisanzwe umugabo niwe ategeka, niwe mutwe w'urugo, uzotegerezwa kuza gusenga iwacu. Kogarara jewe ntibikunda gushobora guhera Bikira Mariya kunda rwose Bikira Mariya kuko ari isezerano yagiranye nawe, sinshobora, ntibikunda. Ati nanje rero utemeye guha ivyo bintu vya Bikira Mariya wanyu byanyu uzi wacu mu maporoti wacu, jewe turahejeje. Ati ciao, tinjira amahoro ya Kristo. Umuhungu yaraza ati mukobwa ca degedwa, cagira ati hakome b'umugabo, abantu bakantonda ko fumyenzi, kandi hari abantu mushisha abantu ubuzima bwabo kuko mubatonda ko muguma mubatera ibibazo bitarimo umutima w'urukundo. Mbega usanziye iwanyu uzozaba ari ku mutima gushika ryari? Abandi barakujanye, uri gipfu, urahoneje umuryango. Abantu bakibagira yuko ukubaka si ikintu c'umuntu gusa. Bamwe bamwe ugasanga barabashuhuye uko ejo bagasanga binjiye mu bintu udahera, kaza kuturira pati jewe birasi. None ko washimye kumvira abakugira ko pression sociale, uribagira yuko baheje kuyikugira ko baca bigira akaba ari usiga urabota. Iyo wemera kurinda pression sociale yarashoboka yoyo gusumvya ko winjira hariya mugasanga uri kota muri budaya. Muze mwitonda igihe mushitse hafi y'abantu mwibaza yuko kuko ntimuzi umugambi w'Imana wose ku muntu. Urashobora kumufasha, kumuherekeza, kumuhanura, mugabo ushaka kumubwira uti igihugu fatana na naka nakuronkeye, wamuronkeye he? Ninde yakubwiye ko mu vyuko bakari mu komisionnaire? Kabiri mu mugambi w'Imana n'umutima wabubaka. Nawe ugira ubukomisiyoneri hari ahantu utarenga. Na pati ntashobora kugira ubukomisiyoneri.
hari ahantu atarenga bunza akareka imitima y'abandi bakagenda nk'uko bumva umugambi w'Imana bawumva hagati yabo. Abantu murabona bigira abakomisiyoneri, yego reka wowe ngo nokundira ngo hariho urutama rufise amafaranga, deje nawe uvuze ko ari urutama. Ugasanga naho aho niho shetani yinjirana igasambura imitima y'abantu igaheza ikabatandukanya n'Imana. Uwo mukobwa yaramurahiye agira ati jewe nzorindiye iwe wanje, wewe kandi uri kurihenda. None nk'ubu kugira ngo ucumindura cike uwo hari iwanyu, wampunze umbona n'umuntu w'iwacu, ubona ko uzo gutwara ikindi kintu atari wa wundi wakunze. Nimba warampunze wampunze kuko Bikira Mariya yangize uko, ukabona muri jewe imico n'imigenzo myiza, ikabura urukundo rwawe, kumva yuko ubonye inzira y'ubuzima bwawe. Wewe umunkure ko uzo gutwara ikindi kintu atari wa wundi wakunze. Urumva ibishige biri mu bwenge. Kandi baratandukanye, mu nyuma yaravuye aronka wiwe. Mu misi yeze twaragiye guhimbaza ubugeni bwiwe, aronka wiwe neza biryoshe gose. Yumva ati uyu rero imitima koko irahuye, imizirikanye irahuye, imigambi irahuye. Ivyo nivyo vyo guhezagirwa rero. Si ukuvuga yuko kumbure abadasangiye idini kwemera ko batokubakana, mugabo birafise navyo nyene inzira yavyo, kugira ngo ukwemera k'umwe gukingirwe kandi kugume ari ingabirano ihawe umuryango ushinzwe, bikazirikanwa neza imbere y'Imana. Si ibyo guhatana rero, ahubwo ni ibyo kuzirikanira hamwe imbere y'Imana. Esdras ariko rero asaba ikigongwe kuri abo bantu b'iwabo bose binjije igipagani biciye muri iyo migenderanire yo kubakana. Nje ariko asaba ikigongwe kuko baca bazana ibigirwamana mu bapaganikazi, bagaca barandura isezerano mu mitima y'abagabo babo, hanyuma igihugu kigasanzara, igihugu kikama muri zuguruzuguru, kuko cyataye isezerano ko kibi igihugu c'Imana gihagarikiwe n'Umukama, kimenywa n'Umukama, kugira ngo Umukama giciyeko ahamagara yandi makungu. Hagiye utakaye mu kwemera, hariho ahantu utakaza isi. Hariho abantu benshi babonye umuco w'Imana biciye ku c'Imana yakugize, ugasanga abo bose bariko barazimagirika. Dusaba Umukama kugira ngo ubucuti twunze, imigenderanire yacu yose, ari ukubaka, ari ubuzima bwa misi yose, izirinjira mu isezerano, ntibe iyidusanzaza ngo idusambure, ahubwo ibe iyiza ishigikira isezerano, kugira ngo n'abandi bashobore kwinjira mu isezerano y'ubucuti n'Imana. Amen.